Mu minsi iheze twaragize urugendo rw'imisi 40 turiko turasenga duhwekereye imbere y'Imana. Ico gikorwa hari abakigiyemwo abandi nabo baratinya, kumbure biyumvira yuko bohava bapfa. Ariko novuga yuko abakigiyemwo bose cagenze neza, kuko muri iyo misi 40 twavuze duti umuntu wese nagira kigoro yigorera abandi bantu bamerewe nabi. Duti twigorere cane cane abantu bafise ibibazo biremeye gusumvya abandi. Muri abo hakaba harimwo abantu bagwaye, bakaba barabuze ubufasha bwo kuja kwivuriza mu mahanga nk'uko abaganga babibasavye. Twarafashije n'abapfunzwe, abo twibaza yuko boba barenganywa gusumvya abandi, bamwe bamwe twama twabavuze. Twarashoboye gufasha n'abantu aho nikora canke abantu bababaye. Abababaye ni benshi, mugabo kugira ngo aba twafashije batogwe, twashizeho umugwi w'abantu bashobora kutwigira iki kibazo. Muri iyo misi 40 rero twarashoboye kwegeranya amahera angana n'umuriyoni w'amarundi. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Abashoboye gutogwa rero n'uwo mugwi bakaba bararonkejwe ako gafashanyo kabo. Abashoboye kukaronswa nabo bakaba barashimiye cane abanyeshuri bo mu ishure ry'abarundi bose bashoboye kubiyumvirako mu kugira ako kigoro. Igitigiri c'abashoboye kuronka ako gafashanyo n'abantu 10. Muri abo uwa mbere ni umuntu yaciye ngaha ku rubuga cane yitwa Niyonkuru Vena. Ubu akaba yagonzwe n'imodokari ya leta, akaba yarashoboye kuja kuvuzwa mugabo bigoranye, amaze imisi myinshi ariko n'ubu ntarakira neza. Mwaramutse neza bavukanye dusangiye ibanga ryo gukurikirana ivyigwa vyo mw'ishure ry'abarundi twese. Nari mfashe kano kanya bwa mbere na mbere kugira ngo ndabaramutse, nongere ndabashimira cane ku kigoro kadasanzwe mwagize. Vy'ukuri nabashimiye cane bivuye ku mutima, ukuntu mwanyiyumviriye ko nanje mukanshira mu gitigiri c'abantu mugomba kugarukirako. Jewe ndi wa muhungu Vena umwe agwaye, umwe yagongwa n'imodoka. Murabizi vyarabaye inkuru ndende zaraciye ku mbuga zitandukanye hirya no hino. Ego ni jewe n'ubu nkiriho, sindakira ndacagwaye. Ariko umugongo vyofuma gatoya kubera baheruka kuwubaga. Ariko rero ahantu bigiteye ingorane cane gose ni mu maguru. Amaguru ndacari paralize, sishobora kugira umuvima n'imwe. Ego hama umuntu mwarungikanye ubutumwa, Munyabigega mwarungikanye ubutumwa, ejo yarandondeye asa nk'uwumbuze gatoya kubera ingorane z'agatelefone, homba biragoye n'udukonegisiyo twahose ikirenga. Ariko vyaragezeho turaronderana arantora. Ego aca aransaba akanimero ka Rimikashi nca ndakamuhereza. Rero ubutumwa mwamurungikanye yabunshikirije ejo ku mugoroba. Niho naburonse. Yaragerageje kundungikira amafaranga angana n'ibihumbi 103 muri Rimikashi. Hama nkaba ndabashimiye mwese aho muri, bivuye ku mutima. Imana ikomeze ibahezagire cane, Imana ikomeze ibagire neza muri byose na hose. Vy'ukuri uwo mutima w'urukundo mufise muze muwamane, ndetse n'uruvyaro rwanyu muze mubigisha uwo mutima w'urukundo. Muze mwame mufashanya nk'uko muriko murabitugirira, nk'uko mubidukoreye. Hama nkashimira cane gose mwarimu wacu, nawe yaragize uruhara rukomeye cane kugira ngo nshike aho ngeze uno musi, kuko iyo hataba we hari kure ntari gushobora kugera kugira ngo
ndabe ko norokora ubuzima, ariko ijwi ryiwe ryageze kure, ryarahinduye byinshi, ryaratumye ntabagwa, ndakurikiranwa, n'agahengwe mfise uno munsi kabonetse ku kuntu nyene bivuye ku kuntu yantabarije, hama bakantabara nkaja kwivuza. Imana imuhezagire cane nawe, Imana ikomeze imugirire neza. Hanyuma nkaba ngejeje ngaho, rwose ndongeye kubashimira bivuye ku mutima. Imana ikomeze ibanzigamire rwose, mwarakoze. Agatelefone kari kamaze iminsi kangora, bakandondera ntibantore, ariko ubu uko biri kose ngiye kugasubiza ku murongo. Nanje nzi ndakurikirana ivyigwa ku munsi. Yego nubwo nirirwa nicaye ahantu gutyo, ariko utuntu nsomesha amaso ndashobora kudusoma nkadutahura. Agafone rero kari kamaze iminsi katambaniye neza, mugabo ubu ngiye kuraba ndagatunganya. Imana rero ikomeze ibampere umugisha, mwarahezagiwe. ubu nawe yitwa Diriyano, yagiye nk'abandi bose kubera ubuzima bwa se mu Burundi, aja kuronderera muri Tanzania, acagira isanganya bituma agira ingorane mu kanwa, arakomereka cane, umubangabanga uragira ingorane, n'amenyo agira ingorane. Baciye bamutwara mu bitaro, gushika ubu rero akaba ari yakiri, ariko kandi bitwara n'amafaranga menshi, ariko arafise mitende. Arashimira rero abanyeshuri b'ishure ry'abarundi bose muri rusange. Icambere reka ntangure nshimire umwigisha wacu Nicolas Augustin, wewe yiyumviriye gushiraho ishure ry'abarundi bose. Hanyuma ubugira kabiri shimire n'abanyeshure bari mu ishure ry'abarundi bose iyo bava bakagera, na cane cane ko wumvise akamo mwigisha yabateye muri irya minsi 40 yo kwisonzesha, bakagira icyo bakoze kugira ngo bazoshobore kugarukira ku bantu batamerewe neza. Rero gushima kwanje kuraha, kuko muri icyo gikorwa abanyeshuri bakoze nashoboye gushikirwa nanje mu bafashwa, nkaba naronkejwe iraki ry'amafaranga y'amarundi rirengako. Rero aho nsanzwe ngwariye muri iri zinga rya Zanzibar muri Tanzania, ayo mahera yaramfashije cyane kuko navunjijemwo 40,000 y'amashiringi, nubwo uburyo bugoye aha hantu ndi, kuko ibintu byose usanga umuntu akoresha igarama rirerire. Ndakenguruka cyane rwose kuko ayo mafaranga yaramfashije cyane, sinzi ingene noshima, ariko gusa Imana yonyene. Abanyeshuri bose iyo bava bakagira aho bakuye ubwo buryo, Imana ibongerereze inshuro nyinshi, isubize aho bakuye, kandi ibandanye ibaha n'uwo mutima mwiza wo kwiyumvira ku bantu batamerewe neza mu gihe byabaye ngombwa. Rero nsanzwe ngwaririye mu bitaro bya Zanzibar byitwa Mnazi Mmoja Hospital of Zanzibar, ni ibitaro bikuru bya Zanzibar. Niho nagiriye isanganya muri rino zinga rya Zanzibar, bivanye n'imodoka twari turimo yagonganye n'iyindi. Rero ubuvuzi bwanjye bukaba buriko burabandaniriza ino guhera itariki 17 z'ukwezi kw'indwi kugera umwanya ntaramenya. Ubuvuzi bwanjye burabandanya kuko abadogiteri ntibarandekurira ngo bambwire ko noba nakize, kuko umunwa uracyabanye, amenyo aracyabanye. Ndacyarindiriye yuko amenyo azokomera akamera neza nk'uko abaganga babitunganije, bivanye n'ubuvuzi baguma bangirira. Rero igihe cyo gukira kwanje kizomenyekana igihe nyine kigeze, niko nabivuga. Ikindi ncambandanya nsaba n'amasengesho cyane, kuko Imana muri byose ni umuntu amashyira imbere, kuko
uburyo bwo kwivuza ni burebure, mba nasaba n'amasengesho kugira ngo Imana ibandanye ikora bizakunde ko nshobora kuronka uburyo bwo kuriha nyuma yo gukira. Hanyuma izina ryanje nitwa Nduwayo Adrien. Ego murakoze, muhezagirwe kandi mwarahezagiwe. Ikijanye n'ubuvuzi ubuvuzi ariko arankurikirana neza, na cyane cyane ko abashinwa aribo bafadikanije n'abaganga bo kuri bino bitaro bikuru, kuko n'ibitaro bikuru byo ngaha Zanzibar byitwa Mnazi Mmoja. Mu bisanzwe aho bageza ndashima ukuntu bariko barankurikirana, uretse ko uburyo ari burebure, ariko sinzi uwavuze ati niwagira ikibazo umuntu wa mbere uzoririra Imana, nayo izoheza igufashe n'ibikurikira. Rero niyo nizera ko n'ubundi izomfasha kugira ngo bishobore kugenda neza, kuko uburyo ni bwinshi, ariko ndizera ko Imana izomfashamo bikagenda. Ico uburyo murumva yuko ari kibazo kitoroshe, uwokenera kumufasha araturya kara. Mu bandi bafashijwe haragiyemwo Afande Nzeyimana Joseph. Murazi yuko Afande Nzeyimana Joseph tumaze kumutabariza kenshi, ariko n'ubu aracari mu munyororo. Arashimira ishure ry'abarundi bose. Mahoro banyakubahwa. Nzeyimana Joseph umafunzwe yarenganye. Icyo mwandubikiye ntakibonye yakinshikaniye cyose. Mwakoze Imana ibahezagiye. Ndanga gushimira ishuri y'abarundi bose, mwebwe kumugwe mutwitaho, muri ababyeyi, mwebwe mwatwitangiye imbere, mwatubonera izuba, yego nyakubahwa. Ukuri Imana ibahezagiye, muragahoro. Yego sawa. Nawe nababwiye nti muhezagirwe mugwe mutuvugira mutwitangira imbere, mwebwe Imana yahezagiye. Yego n'ayahandi ukuri banyakubahwa ishuri y'abarundi bose, ukuri Imana ibahezagiye. Sawa muhezagirwe. Reka dusubire dusabe ababijejwe bagira akagongwe, bagira impuhwe, barekure Afande Joseph kuko afunzwe arenganye. Hari n'uwundi yitwa Ernest Manirakiza afungiwe mu Mpimba, nawe nyene apfunzwe ku karenganyo. Arashimira abanyeshuri bo mu ishure ry'abarundi bose. Ku gahererano baraye bashikirije no gufata mu mugongo aho zimwibohera. Nyuma y'uko ukwezi kose bibohera batatukabuze, rero nifuje kubashimira cyane rwose. Hanyuma bashimira n'abarongozi bo mu ishuri ry'abarundi bose bashyize mu rutonde rw'abantu babwirizwa gufashwa muri kino gihe twatumaze n'amasengesho. Abaha amajambo y'Imana tutangira arimo Pawulo n'Ubwatsi na Matayo 25:35-41. Kandi nkababwira ko nababwira abandi nawe azovomerwa. Nkarangiza rero kumira abarundi bose, nabona uramutse abarundi bose kugirirwa n'uburongozi bwiza. Kiriya n'umugisha wacu kwitanga agereragira n'umutima mwiza w'urukundo afite akatwigisha ibyo bw'uburongozi bwiza. Nkarangiza kandi saba abarundi bose ko twobumwe twigisha bugufi, kandi tukamenya ko ikintu cyose umuntu abiba aricyo azokwimbura. Ikintu cyose umuntu akora kirafite ingaruka iba mbi cyane nziza. Iyo ngaruka rero ishobora guteba cyangwa ikatebuka. Nuko rero murakoze kuri abongera imigisha bafite kugabanuka mu bikorwa byose. Murakoze. Dusabe kandi ababijejwe ko borenganura Ernest Manirakiza. Ubu nawe yitwa Fabrice, yagize ikivyimba mu gutwi, bamurungika kwivuriza muri Kenya. Murazi yuko bitaba vyoroshe, n'agatike yari yagakenye, nawe
arashimira ishure ry'abarundi bose. Ego nabonye abavyeyi mwakoze abagize icyo batanga kubera Imana ibahezagire. Ego ndashima Imana ko nagira ubuntu ntatoranywa mu bandi barose agafashanyo. Ndashimiye rero gurupe, ndashimira umuntu wese yagize icyo akora, Imana zimugwiza inshuro nyinshi. Ego Imana ibahezagire. Ubu nawe ni umwe yitwa Vianney, umwe yaraswa urudavagirwa amasase, umubangabanga wose ugahakwa kuvako. Ubu nawe abaganga bamurungitse kwivuriza mu Buhindi, gushika n'ubu kubera ubukene vyaranse yuko aja kwivuza, vyaranse yuko aronka uburyo bwo kuja kwivuza. Nawe arashimira ishure ry'abarundi bose. Shalom ababyeyi, murakoze cyane ni ukuri kuvuga mu nkore ko kugamugaye ubugingo bwanjye. Imana ibasubizaho mwakuye, imana umugisha n'uko ari jyewe mugamugaye nk'uku. Imana umugisha irabashimiye cyane kandi ibyo bamperekeje ku bugingo bw'urukundo muneke. Imana umugisha ndabashimiye rwose. Ndabona ibihumbi 103. Yego bigaragaza 60. Imana umugisha ashimira urukundo bashimira ariko ibicaye amahoro bakomeje kubagira neza cyane. Murakoze cyane babyeyi, ndabashimira bivuye ku mutima kandi mukomeje kumva hafi mu kubisengera. Imana ikabahembera. Murakoze cyane. Uwindwi ni wa mumama yitwa Violette, umwe agwaye ibere. Nawe arashimira ishure ry'abarundi bose. Hama ntanguye kubaramutsa cyane nabipfuriza amahoro y'Imana bane namwe. Hama ni je Violette, umwe agwaye ibere. Ni ukuri nkabashimiye cyane ishure ry'abarundi bose bwene ku bufasha byampaye, ingene banyiyumviriye ko bakafasha kugira ashobore kwivuza. Ni ukuri ndabashimiye cyane. Imana ibongera umugisha, imigabo n'imigambi bariko barategura gukora ishishikarije imbere nk'umuzinga. Hama n'ukuri ibyo bakora byose babonemo ikiganza cy'Imana. Ego babona imiryango y'imigisha yeguruka imbere yabo, aho badodora bugururirwe, aho badepoza hose amadosiye yabo yakirwe. Hama n'ukuri bashimiye cyane rwose, sinumva ingene nobivuga kabisa. Biranezeye cyane ingene mumfashije yo mu bihe bigoye nk'ibi. Sawa sawa, Imana ibahonde imigisha, muhezagirwe, mugire ibihe byiza n'ibikorwa byiza. Mwarahezagiwe. Umunani ni umwe mu bateshejwe izabo n'amazi yo mu Gatumba, ni wa mutamakazi ari hariya mu Maramvya. Nawe arashimira ishure ry'abarundi bose. Dawe wo mwijuru, Mana murakoze, murakoze dawe wo mwijuru, ababone bame agire mwamane na Yesu. Dawe wo mwijuru, aho mwicara hose mwicarane nawe, muyagije arabayagisha neza. Mana urakoze, dawe wo mwijuru arakoze. Mana nabahezagire, Mana abakomeze, Mana abakomeze. Murakoze nukuri Mana izobaha kandi muzogenda muhagaze mu kuja mwijuru. Amen. None rero uyu mutamakazi mu gutera amabarage yareserewe, nibaza ko afise zangabire zo gutwenza.
uw'icenda ni umutamakazi yagwaye ingwara ahuma amaso yose akaba agira no ku gakinga, nawe arashimira ishure ry'abarundi bose. Amahoro cyane ndabaramukije, nashatse gushima jewe Kanomerani, nashatse kubashimira igikorwa mwankoreye, ndagishimye cyane kandi ndishimira iki gikorwa n'abatuye mwakinkoreye kandi nakibonye. Mugire amahoro n'ubugingo, mugire ibyo mutunga n'ibyo musigara, ibyo mutanga n'ibyo musigarana, mugire n'ibibondo ku bibero, mugire cyane n'Imana ibaye nzenze ndabasabira izibahe ingabo, hagiremwo abatunzi nka muri mwebwe, tugire amahoro. Ibyo nivyo ngera ubuzima bwarangoye, murabona ko ngendera ku gakinga, urangorana jewe ndamugara, umuryango wose urabona urapfa, sigara nitunya uko nyene, ariko kuvajwa n'abantu n'Imana nibyo ndi mu kiganza cyabyo, ndi mu kiganza cy'Imana n'abantu. Murakoze, mugire amahoro. Abanyeshure bo mu ishure ry'abarundi bose bamufashije, abasabira inka n'ibibondo, akongera akabasabira amagara meza. Uw'icumi akaba ari nawe wa nyuma yatowe, n'umumama wo kumusaga atwara iyarara ku mutwe kugira ngo ashobore kubeshaho abana biwe. Uwo nawe akabahasha kakaba karamushikiye, nawe arashimira ishure ry'abarundi bose. Aha yari kumwe n'abana biwe, kandi abana biwe bose barahevye amashuri. Nawe rero nk'uko nza nabivuze, aragomba gushimira abanyeshure bo mu ishure ry'abarundi bose bamwiyumviriyeko. Ego nonega muvyeyi, kuri abantu bashoboye kukwiyumvira ko uwo bubabwira gute hamwe n'umuryango wawe? Jino bashimira kubera baba bamfashije, kubera babona yuko merewe nabi. Ego Bongera nkashimira Imana ko banyibutse nkureka amaso batira kumwankurikirana mu gihe konse. None abana bariga? Kubera iki mutiga mwawe? Kubera twabuze. Mwabuze uburyo bwo kwiga. None mumaze imyaka ingahe mutaja ku ishuri? Bahevye muri uyu mwaka nyene? Nkaho wari mu wakangahe? Mu wa gatandatu. Ucura haiba uyu mwaka nyene, hama uyo nawe gukurikira. Ndicuri ni yari tangu. Ntiyari mu wa mbere yari yabihevye. We nawe ntiwatanguye? Ndari mu wa kabiri muri uyu mwaka nyene uheze. Ucura biheba. None ubu buzima bw'iyarara ni bugutwara iyarara nibwo babeshejeho, nta kindi kintu mukora? Nta na kimwe. Urumva rero hariho umuryango washoboye kubiyumvira ko kugira ngo barabe ico babafashije mu bandi, babaramire n'umunsi umwe n'ijoro rimwe, ejo hakagira ikindi bazoronka bazoheza bababwire. Ego murakoze cane. Bantu b'Imana, mwebwe mwese muriko muratwumviriza, bivanye naho muriko muratwumviriza muri, kumbura ushobora kuba wahora wiyumvira uti none gabasha, jewe nofasha iki, noterera iki abantu bamerewe nabi? Voilà, abantu bamerewe nabi naba, abantu bantaho nikora ni nkaba. Raba, umuvyeyi afise abana batatu bose barahevye ishure. Kubera iki? Kubera ubukene. Rero hamwe hoba hariho ico wumva Imana igusunikira gukora, gikore. Ubu abana bariko baraja kw'ishure, bariko barasubira kw'ishure. Voilà, pfumu usomesha umwana umwe, pfuma uterera umwana umwe asubire kw'ishure. Umuvyeyi pfuma umuha agatahe, nawe ave mw'iyarara, ave mu bwiza aje mu bundi. Iryo yarara niryo rimubeshejeho, ariko nako nakazi mugabo arose nawe agatahe, agatangura kudandaza utuntu byo mufasha. Mu gusozera, n'abahungiye hariya muri Tanzania mu nkambi za Nduta na Nyarugusu barashoboye kwegeranya imfashanyo, hanyuma bazifashisha abatishoboye.
bari muri bo. Naho bagowe bose ariko haba harimwo abagowe gusumbya abandi. Abo rero nibo bafashije. Nabo turabashimiye cyane ivy'imvamutima kuri ako kigoro bakoze, naho bamerewe nabi tubizi hari iyo bari mu nkambi. Nuko rero reka nshimire mwese mwebwe abanyeshure bo mw'ishure ry'abarundi bose mwitanze, mwihevye, mwagize akigoro kugira ngo iki gikorwa gishoboke. Mwari mukeneye ibintu byinshi, mwari kugira ivyitwazo, ariko mwarariye umutima amenyo, iki gikorwa kirakunda. Imana ibibahere umugisha. Reka rero ndababwire igitangaza cabaye. Abanyeshure bakoze iki gikorwa ntibabaye benshi, ariko bagikoze mu buryo butangaje. Biratangaje kumva ukuntu abanyeshure bagikoze mu mwanya muto, hanyuma hakegeranywa umuriyoni. Ndiyumvira nti iyo abanyeshure bacitabira bose twari gukora ibingana gute? Vyari kurutaha. Hariho abandi bantu benshi, hariho abandi barundi benshi bamerewe nabi, hariho abandi barundi benshi barungitswe kwa muganga, ariko kubera ubukene vyanse yuko bagenda kwivuriza hanze. Aho baratabaje barabura ubufasha. Ibintu birababaje bene data. Nta kintu kibabaje nko kuba urwaye ingwara iri kwirakubabaza gose, bakakurungika kwa muganga hanze, bakagusaba imiliyoni 100 canke imiliyoni 50, nawe atani ibihumbi 100 ugira kuri konte. Voilà, umuntu aca sinzikarira ngaho bikarangira yitavye Imana. Hariho n'abandi tutiriwe turavuga twafashije imbere yuko dutangura imisi 40. Kumbura abantu ntibari babizi canke ntibari babimenye yuko bizogenda uku. Iyumvira dusubiye tugafata nk'imisi 10 canke 15, tukavuga duti tugomba twicishe bugufi muri kino kiringo, duti muri uno mwanya dufise ihangiro ryo gukora kino gikorwa. Abanyeshure twese tugahagurukira rimwe gukora ico gikorwa. Mwibaza yuko twokora igikorwa kingana gute? Kinini cyane. Ni muri intumbero rero turiko tugomba yuko wa mugambi w'amagara meza wotangura, kugira ngo abarundi dushigikirane, abarundi dushobore kuvuzanya, naho vyoba bisaba yuko umurundi aja kwivuriza hanze tumurungike aje kwivuza, naho vyoba bisaba imiliyoni 200 canke ayarenga. Ivyo birashoboka. Ibi narabisiguye muri wa mugambi w'amagara meza. Nayo utazokwitaba uwo mugambi azoba azi neza yuko ibishikira abandi bitomushikira. Azoba azi yuko ingwara zifata abandi ngo baje kwivuriza hanze nawe zitomufata. Azoba azi yuko amasanganya ashikira abandi nk'aya bashikiye ba Vena canke nk'ayashikiye abarashwe, wewe azoba azi yuko atoshobora guhura namwe n'ivyo bibazo. Naho vyoshika hagira ico kibazo, kandi yaransuye umugambi yawuteye akagere, natwe tuzomubwira duti niwigeragereze kuko nivyo wagomvye. Nkavuga nti tukiri ngaha kw'isi, tukiri mu buzima, umuntu arashobora kugwara, arashobora kugira isanganya, mugabo uwo mugambi twawuteguye neza, nta kintu umuntu yoba kicinona. Twaravuze duti mbere n'izi ngwara zituma abantu barungikwa hanze tuvyigombeye zoshobora kuvurirwa mu gihugu c'u Burundi. Vuba cyane turabahamagarira umugambi w'amagara meza, umugambi utangure. Twavuze duti umuntu wese azokenera kuja muri uyu mugambi azokwigora arondere ibihumbi 50 gusa. Nuko rero we wumvise hari ico wokora kuri aba bantu twavuze ngaha canke ku bandi, urashobora kutwakura tukabigufashamo. Ntimwibagire kugira subscribe, j'aime na partage no gufyonda kuri ka kazogera. Ahasigaye
reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Mwibuke ihangiro ry'ishure ry'abarundi bose nuko twoshika ku rugero rw'uko ata murundi n'umwe asubira kwihebura ngo nuko yabuze amahera yo kwivuza, ngo bamurungitse hanze, ngo none yabuze amahera yo kwivuza. Turifuza yuko ico kintu gifutangana mu buzima bw'abarundi bose.